turavye icegeranyo ibanki nkuru y'igihugu iheruka gusohora, aho muri raporo baheruka gusohora berekanye yuko ibintu vyaduze cane kugera ku rugero rwa 26.8 kw'ijana. N'ubwa mbere ibi bintu bibaye mu Burundi. Murumva rero ko twebwe tumerewe nabi cane, kuko Uburundi ubu nico gihugu ca mbere kw'isi gikenye. Rero nibaza yuko kugira ngo ibintu bigende neza nuko leta yokora ibishoboka vyose igahindura mu maguru mashasha iri tegeko rigenga amafaranga leta ikoresha. No gufata hakabaho ikintu bita budget d'austérité. Leta ikora ibishoboka vyose ishireho ikitwise donc budget, amafaranga ari mwe bita gutubika wavuri. Naho bazokora ibimeze gute, murazi ko umukuru w'igihugu yatanguje ikintu bita budget programme, ni vyiza cyane. Mugabo nagenda babwire ko budget programme idazoshoboka mu gihe ubwa mbere tutamaje kwidentifia ico no kwita ama secteur protégé de croissance, no kuvuga ibisata bizoje imbere kugira ngo bishobore guteza imbere ibindi. Rero twe twibaza neza yuko leta igomba gushiraho abahinga. Iyi ni komisiyo d'experts multidisciplinaire biga ukungene vyogenda, babarondere hanze nibagende babemporte nyama mu Burundi atabahari. Ca kabiri nibaza gituma ibintu biguma vyononekara, ndababwije ukuri, murabizi neza yuko mwiri tegeko rigenga amafaranga leta ikoresha ibice birenga 70% by'ayo mafaranga aja mu masoko ya leta. Mugabo muzogende murabe musanga ari babandi nyene baronka ayo masoko